wo kwinura indutuka president wacu wani wari ku live nabajya basemungu bo mu Rwanda nabajya badumba bo mu Rwanda nabajya bajeskiza wirirwa kugira bagasuku uvuga nabi igihugu cy'iwacu and now nani mapuru fise uri kuragira induru ngo neri natera kubije kuza mu Burundi je nakwagirije ko watutse president even now je novuga ati nusho kubera kino ega cy'umunyagihugu asanzwe umunyagihugu asanzwe ndafise droit yo gufatisha undi munyagihugu jewe ndafise droit yo gufatisha undi munyagihugu asanzwe arafise droit yo gufatisha undi munyagihugu kuko president n'uwi wacu twebwe abanyagihugu tumukunda turi prête yo gusesa amaraso kubera tu defend president wacu baba nurumva bose ni neri natse nga kuri TikTok neri natse okay Jesus fine I don't care turi muri 2025 woza kuvuga neri natse ngo numwicanye ngo yicisha abadiaspora yicishiki jewe nkorana n'abadiaspora nkorana n'aba best diaspora bazwi bafise amafaranga you don't have money. Why you don't have money? You spent your time here on TikTok only for talking rubbish my dear. You don't have money. Ngo neri yarakubujije kuza mu Burundi ikibuga cy'indege ni nera kiraba ninde yakubujije kuza mu Burundi? You don't have money, you don't have paper. Na mapuro mufise nimushobora guhonyora mu Burundi na mapuro umuntu wese yananiwe no kuza mu Burundi ngo ni neri natse. Okay, show us izo mapuro zawe, show us your documents tukugirire fundraising tukugurire itike turabe basi kuzoreka no kuza mu Burundi twakugiriye fundraising. Now neri natse, she's the best, the only one mu Burundi, muri diaspora y'abarundi. I'm the best and the only one influencer ngaha. Je poste des choses baravyakira bakabikorerako, niko muravyumva. Ubu tubayeho around the world. Genda mu googling my dear, genda mu googling apana kwicarika amatako yanya aho muri ubwo buzimu muri ubwo buzu mutagira aho muba mutagira ivyo mukora mwirigwa 24 hours kuri TikTok mutuka abantu mutuka inzego mutuka igihugu atabindi ngo mbaje muri Red Tabara. Ubu rero musigaye muje no kuhehe ngo Red Tabara hama ngo neri natse none nimushobora kuvuga ikintu mutavuze neri. Wewe wicara ngaho Bevuga ngemba ngo Marco Mix yirigwa nga kuri TikTok muramuzi mwebwe. Twarahuriye last time kuri live ya Khaisa. Yarirukanze parce que nagira ndamusomere. Ujya Marco Mix ni yarari muri mu basanze sheke. Yari mu basanze sheke ku ntwaro ya Pro. Ninda tamuzi n'umunyamusaga. Ninda tazi amabi yakoze. Il a violé beaucoup de jeunes filles yononeye ubuzima. Beaucoup de jeunes filles, même dans son pantalon, il ne démarre pas. Kubera iki? Kubera bibi yagiye arakorera ugwaruka. Acarahunga igihugu, abantu yigishe mwe murabazi, acarahunga igihugu. Agirirwa Imana ashika muri Swede n'umugore n'abana byaramunaniye ko abana n'umugore n'abana. Ubu yirirwa aritera ibishinge by'amadroge, yirirwa aranwa za cocaine, imogi zozo yazinwera mu Burundi. Ubu rero nakaza afise yirirwa TikTok mushaka kuronka ngo ajya gift babaha muronka amahera. My dear, look at me, even to get time to go in the salon. I can't get time to go in the salon because ndiko kazi ndiko ndakora. Look, ndiko ndakora raba iki gyatanguye raba jardin ngenisa ahaze kuvangiye ni jardin. Oya si jardin n'uwo mushatsi wawe kugihimba kirondoka, si jardin mushenzi. Mube mu mamahoro sinkeneye ko muvyura honze. Naravuze ati umunsi naje nga kuri TikTok ça va chauffer. Je wasi nzogira ama live ya audio, nzogira ama live ya video kujya kwa Instagram. Ça va chauffer. Numpamagare. Abaza bakajya madeni mu Burundi. Uyo Risharo na madeni yari mu Burundi. Je nkamuposta ko yari ya madeni y'abandi. Yavuze ngo n'umunyamerika ngo gipolisi cy'u Burundi ngo ntico mufunga ngo nikigenda kivugane na Amerika. Nibamufunze kubera audio yiwe yagiye gusuzugura inzego z'u Burundi. Guys, now turi muri 2025 ni turi 2015 mwaza mukaguma urugwaruka.
ubu turi kuri réseaux sociaux jewe mfise influence jewe nini ya cyane nga kuri réseaux sociaux iyi influence mfise nzovugira igihugu nzodefanda inzego nzodefanda umugambwe mwiza uri ku butegetsi nzodefanda n'abandi bantu nkuko nama nabikoze fasha ugwaruka nta muntu azokubwira ngo Nelly nate yandiriye ideni nta muntu azokubwira ngo Nelly nate yaratunyaze nta muntu azokubwira ngo Nelly nate yaratwicishije nta muntu azokubwira ngo Nelly nate ngo yadufungishije jewe ndi n'umubana abantu bankoreye ibibi vyinshi ntashobora meme no kuvuga ati ngo ndabafungisha parce que inisi bazohura nisi nico gituma jewe ibintu vyiwanje nico gituma izina giwanje rizogora abantu gukuraho sindiko ndapfa Imana iracamfise kububasha parce que irazi ivyo namafasha abantu wowe utanyemera mwebwe kuri TikTok hey my dear tuzovuga bakavuga kuvuga ndababwire jewe nakoreye iradiyo isamirana mu Burundi muri Kagera Tanzania no hehe navugira kuri micro ntumvi abanyagihugu miliyoni 10 nazingahe zumviriza iradiyo jewe naravuga bakanyumviriza sinagwigeze ngwara no muhogo nakora misi yose kuri TikTok niyo muza jewe Hakizimana 2025 uzi ivyo banutse jewe uro musi niyo wewe tutapambana papa mishenzi na mahera mufise you don't have money to come in Burundi you don't have money na mahera mufise you are poor you don't have money uwo queen nta mahera afise nta mapura afise Abadiaspora afise document arataha mu Burundi akubaka igihugu miroir genda murabe ngene hubakitse Nyabugete genda murabe Kajaga genda murabe ngene hubakitse n'abakise Abadiaspora Dubai z'Abadiaspora bubatse Zamaramvya genda murabe ngene hubatse na mahera mufise ndasubiyemo mwama 24 hours kuri TikTok murafise akazi jewe nabuze n'umwanya wo kigira live Instagram abafana barandembeje nabuze umwanya kuja muri saro guys you don't have documents you don't have money you are poor your pocket money is empty you don't have even anywhere to live anywhere to sleep even to pay your bill in the restaurant you can't because why because you don't have money you don't have documents to come to invest in our country in your country the country which every day uriko wama utuka mishenzi matako kama nani uko mama kiboko sha munde ke tuzopambana hano nyene uje kuri TikTok tuzotukana ja Instagram you don't have followers ja Facebook tutapambana hari ndafise influence ja kuri Twitter you don't have followers ninda kumviriza TikTok kila muntu wese kwa vyutse afa kuva kwikauchu afa kuva kuri pampers achaza kuri TikTok my dear tutapambana hapa igihugu tuzokidefana tuzokivugira muriko muragira nuze coalition yo gutanguza Red Tabara ngaha mwema muri mu biganiro vya Red Tabara ngo bajene baje muri Red Tabara tuzobabuza ntibazobakurikira ivyo mwagize 2015 ivyo mwagize muri abasanze sheke nidukeneye kandi ko mubishobora 2020 wewe queen ni watutse president gute wewe ushaka subiremo ivyo watutse president no sishobora kubisubiramo ko je ndafise ubwenge kandi jewe sishaka kuzana igitutsi watutse president wacu wowe sico cyatumye wowe na cica kwataka akavuga ati wowe queen urinda utuka president wacu wani wari ku live nabajya basemungu bo mu Rwanda nabajya badumba bo mu Rwanda nabajya bajeskiza wirirwa kugira bagasuku uvuga nabi igihugu ciwacu and now nani mapuru fise uri kuragira induru ngo Nelly natera kubije kuza mu Burundi je nakwagirije ko watutse president even now jewe novuga ati kubera kino ega umunyagihugu asanzwe ndafise droit yo gufatisha undi munyagihugu jewe ndafise droit yo gufatisha undi munyagihugu asanzwe arafise droit yo gufatisha undi munyagihugu kuko president n'uwi wacu twebwe abanyagihugu tumukunda
turi prête yo gusesa amaraso kubera tu defend president wacu. Uramaze kumva wewe umuntu akubwira yuko ari prête ko abonye president baje kumwica ko ashobora gutanga ubuzima bwiwe agapfa mugabo agasova president de la République atwara miliyoni 13 n'abarundi baba mu mahanga batwara n'abanyamahanga bakorera mu Burundi abatwara ashobora kubaha 24 heures banse gukora bariko bakora ibitagendeka neza barubizi ende nicuza ngaho bien sûr que oui none nakumenya yuko watutse president nene ukamwambika ibara erega ndagutanga yavuga ati uyu ngibi vyemezo yaratutse president wewe nama profise nubeshere neri natsenga ibiki nama profise kandi ndagusubiriyemwo wewe waratutse president